Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabaye mwiriwe canke mwaramutse nshuti namwe bakunzi ba radio RPA kaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi w'Imana igenekerezo rya 15 Ruheshi umwaka wa 2025 nkaba ndayahera kuri bikuru biyagize. Bamwe mu Barundi babona ko amatora y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine yatwaye uburyo bwinshi kandi yabaye inkinamico ekango n'abatowe n'abarondera inyungu zabo gusa nkuko bishikirizwa nabo banyagihugu muca mukurikira mu kanya. Leta y'u Burundi ntaco iriko irakora kugira ibiciro by'ibifungurwa bigabanuke mu gihe abarundi batari bake bugarijwe na kigoyi bishigwa habona n'umukuru w'ishiramwe Kaseme aho hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya inzara. Abarimyi barihiye umwavu w'ikizungu basabwa kubika ahadata udutike barihiye ko amafaranga asabwa bakizezwa ko uyo mwavu bagiye kuwuhabwa nayo kubo babibaza ko bashobora gusubizwa amafaranga ico ngo ni nk'indoto mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze duhera mu gisata c'umutekano aho ibiziga bibiri bitashoboye kumenyekana byaraye bitowe ku nkengera z'uruzi Rusizi ni ku mutumba wa Nyamitanga muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo muri iyo komine ya Buganda bavuganye na RPA bakaba batewe amakenga n'itogwa ry'ivyo biziga bakavuga ko batanabitahura na rirya hafi yaho hasanzwe hari ibirindiro by'abasirikare. Kure Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'ivyo biziga. Ivyo biziga bibiri vy'abagabo batigeze bamenyekana vyatowe ku metero 500 y'uruzi Rusizi ku mutumba Nyamitanga uherereye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Uko ari bibiri vyari biboheshejwe amashati yabo, mu mutwe zaravirirana amaraso menshi biboneka ko abahisi bakubiswe izuma mu mutwe. Ikindi cibonekeje kuri ivyo biziga nuko abahisi amaguru yabo bari bayavunye. Impande y'ivyo biziga hibonekeza amaraso menshi. Abanyagihugu bo muri komine Buganda bafite amakenga n'ivyo biziga biguma bitogwa. Kone biziga byari bikivirirana ibita amaraso tugaca dutangaza n'ukuntu ibiziga bishobora kuba vyotoga inkengera zose za Rusizi zose kuva mu Nyamitanga gushika hari abasirikare n'imbonera kure ziguma zizunguruka kandi zifite ibigwanisho. Ikindi catangaje abo banyagihugu nuko Mustanere yameze nk'utagomba ko hakorwa amatohoza bafatiye ku kuntu ivyo biziga ngo bishobora kuba vyanahambwe atamatohoza akozwe. Ikindi cyadutangaje nuko ejo Mustanere yaciye abitwara yihutihuti akava yuko abijanye mu buruhukiro bikaba mu buruhukiro nta biriyo. Cyadutangaza rero n'ivyo bintu yoba yaciye bijyana kuko bicaboneka ko mengo yoba abizi ko ikintu. Abo banyagihugu bo muri komine Buganda basaba ko hoba amatohoza kuri ivyo biziga vyama bitogwa muri ako gace gaherereye uruzi Rusizi kugira hamenyekane abari nyuma y'igandagurwa ry'abantu. Mu ruganda rwa RPA nitwashoboye kuronka kuri telefone Hakizimana Pamphile Mustanere wa komine Buganda kugira agire icyo ashikiriza. Emmanuel Ndayishimiye. Tubandanirize muri politike mwavyumvise ndabica ku masonga. Abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye bavuga ko ivyashikirijwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni ku vyavuye mu matora aherutse arakamaramaza mu mateka y'u Burundi. Ikibabaje ngo nuko hariko hasesagurwa ubutunzi bw'igihugu mu matora y'inkinamico yateguwe n'umugambwe CNDD FDD. Abo banyagihugu bashikiriza ko kubijanye n'abatowe ataco biteze bazobafasha kiretse inyungu zabo n'umugambwe bakomokamwo. Humvirize bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio RPA. Nta matora yabaye. Ikibabaje nuko bakoresheje amafaranga y'igihugu ngo bariko barategura amatora atariyo. Bari kubabera bayakoresheje imigambi izoteza imbere igihugu, bari kubabera bwiza bakaguma bibandaniriza ku butegetsi n'ahandi ntibareke kubesha amakungu ngo hariho amatora yabaye. Nibitesha urubwa igihugu. Bijya bitigiri tureba n'ibya CNFDD gusa kuko naho bashikiriza no kuvuga abanyagihugu aho bari bose baratangaye kuko nta matora yabaye. Ivyo bashikiriza n'ivyo wabo gusa nko ku ruhande rwa CNFDD ariko byo kumva ngo hari abandi gwari kumwe wabo gwahiganye ni CNFDD yonyene nta bandi barigiyemo nta matora yabayeho nayo.
mbere kuba musamazwa n'abagabo bakavuga ngo amatora yabaye kuko bagize bateguye bonyene abantu bariko baravuga ati nawe yoba ari imana ijya kwitoza kw'isi barazi ko asohotse mu ijana abantu nabo ata kintu ciza bigira bakora mubona yuko ubu sindi ijana vyagenze gute tubona ko ari umukino wateguwe na CNDD-FDD kuko ntiyari amatora namba ariko amatora arafite ibyaranga amatora bagutorera cyangwa bakagutegeka gutora amatora n'ibindi bintu ibi dutangaza namba kuko tuba ko umugabo CNDD-FDD atiyumva ijana ku ijana ariko ndabibona banavyita n'ubusuma n'akamaramaza n'ibibara ku gihugu ni ibintu bibaye ivyambere mu mateka kumbura bazandika kahise k'Uburundi bakavuga bati harabaye intwara ya CNDD-FDD. Abarundi bakwiye gukora ku buryo basubizwa uburenganzira bwo kwitorera ababarongora kandi ngo birashoboka. Leonardo Nyangoma umunyepolitiki akaba narongoye umugambwe CNDD amenyesha ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuva ukiva mu ishamba utahengeshanije kwiba amatora ariko ngo ntuzokwama uhenda abanyagihugu. Leonardo Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Raba abagize ujya mu w'igihugu seni utegura amatora ugatunganya amatora ugatangaza n'ibyayavuyemo iby'amigwi y'ibyababa mu ntara no mu makomine yose yarejejwe n'umugambwe uri ku butegetsi. None wewe uri muri ekipe B y'umupira akabaho na ekipe A umuhagarikizi akaba akina muri ekipe A wewe urarindira hari cyo kirindira muri B muri ekipe B. Ibyo rero byaraye bibaye nta na kimwe cyadutangaje twebwe umugambwe CNDD kuko yakariye ntigata uwo mugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 watanguye gusahura amatora kuva icyo gihe nyine mu mwaka wa 2005 hajya byarabaye bataranashika ku butegetsi. Muri ibuki byabaye mu mwaka wa 2010 twagize turavuga turasemerera bakwirukako. Muri ibuki byabaye mu mwaka wa 2015 byabaye mu mwaka wa 2020 benshi murabizi. Rero ntawe ushobora kwitega nari umugambwe ubutegetsi buriho ngo kuzokwigera gutegura amatora y'ukuri amatora atunganiriza bose uko barimenyereye. Noneho havuga ubezwe ufatebanye n'icibo we ntasubira no kugoborora aho n'amashinga amateka bose kuri bose bimwe n'ama bakomine bose nabo mugambwe uri ku butegetsi. Rero gusa ico bovuga nuko twokebura abarundi abanyagihugu bose kugira ngo barikanure baze basubire baronke uburenganzira bwo kwitorera ababarongoye. Ivyo rero bizoshoboka abarundi barikanuye ku buryo bashobora kwiyamiriza ubutegetsi bw'ubwo. Mwarabonye ko twabigize muri 2023 bijya byabaye 2023 cyangwa ibindi bihe birashoboka n'ubu ntaco buza kubishoboka kandi bizoba ntushobora guhenda abanyagihugu bose igihe cyose maze baheze bakwihanganira. Uwo yari Leonardo Nyangoma umukuru w'umugambwe CNDD. Mu kanya amakuru mu Kirundi twabateguriye tuyabandanyiriza mu yavugwa mu vy'imibano. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano haragabisha abajejwe intwaro kubijanye n'iduzwa ry'ibiciro aho baherereye kubidandazwa akavuga ko bazobihanirwa. Martino Niteretse yabivugiye mu kiganiro c'abarongoye abandi mu ntwaro ya leta ya Gitega caremeshejwe n'umushikiranganje wa mbere ku munsi wa gatanu mu ntara ya Cibitoke. Ivyo bikaba biruko mu gihe ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa biduga uko bukeye uko bwije hatubahirijwe n'ibiciro bishingwa na leta abajejwe intwaro nabo barorera. Martino Niteretse n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi. Rero twafashe ingoko n'ubu tuzosubira gufata menye atari uje intwaro yabitubwiye ko kenshi tubihabwa n'abaguzi bagiye kugura bakabima cyangwa bakabadugerizako dusanze umukuru w'umutumba cyangwa umukuru wa quartier cyangwa chef de zone ibereye aho hantu ntabitubwire no kuvuga ko twiketse ko babashikiranye mu bwo bw'ubwana ariko twe twitwigize ubwana. Ico rero ni ntumbero babura amatari bahawe kandi abaciye bayishikiriza wa musante n'inyamiramabi cyo barakizi. N'ejo bundi nta misi ine irahera ari wafashwe mu rubirizi ariko abikora gutyo n'uguhunga yaciye ahunga kuko yabonye ivuga yakabari kiwe ashaka guhunga. Ico bose bimenya ko kuduza ibeyi gero katanzwe n'ababijejwe ari icaha ni kimwe mu gifaransa speculation
umuntu arabihanirwa kandi igero rungana n'ishaha yakoze. Ku bijanye n'ibiciro by'ibifungurwa byatanzwe na nyakubahwa umushikiranganji w'ubudandaji, ivyo biciro twafashe ikete turengukira ababuramatari kugira babikurikire nabo ku rugero rw'iwabo bararungitse mu makomine kugira bibandanye bikurikizwa umwe wese ahaherereye. Ubu rero tugomba tugire evaluation muri ino minsi turabe tugire umwihwezo turabe ko by'ukuri byakurikijwe, aho uzosanga byaragoranye tubaze abajejwe intwaro n'inyamiramabi ingene vyagenda. Uwo yari Martino Niteretse umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Hagataho abarundi baharugwa ku bice 70% ntibaronka ivyo bafungura bikwiye, nayo abangana n'ibice 75% bugarijwe n'ubukene butagira izina mu miryango. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama. Ni ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya inzara uhimbazwa kwigenekerezo rya 15 Ruheshi uko umwaka utashe. Faustino Ndikumana arongoye iryo shirahamwe havuga ko bibabaje kubona leta ataco iriko irakora kugira ngo ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa bigabanuke ku masoko. Kurikire Faustino Ndikumana. Kwigezo rya 15 Ruheshi ni umunsi amakungu ahimbaza ivyerekeye ibijanye no kurwanya inzara kw'isi. Igenekerezo rikurikira 16 bakarira umwana wa Afrika. Murazi ko umwana wa Afrika mu gufungura nabi ari waza imbere n'ibidukikije, ndetse bagaca bikurikiranya mu kurwanya uruzuba ku wa 17 Ruheshi. Iryo genekerezo rishitse ku biharuro 70% y'abarundi bito ko bari mu bibazo byo gufungura ibintu bikwiye, 75% bari mu bukene budasanzwe. Kandundura ivy'abana byo hafi 58%, 60 bafungura nabi cyane. No kuvuga yuko ivyo biharuro byategeza kuduha kwiyumvira. Kibaje rero nuko bimeze gutyo kandi ibiciro muri gihugu bya bita inflation byagumye biduga cyane, kandi mu gituma ibiciro biduga nibiribwa. Iyo turiko turaraba mu biharuro bisogwa n'Ibanki Nkuru y'Igihugu bijanye n'ibiciro, usanga ivyo biharage ivyo bintu dufungura ari byo biriko biraduza ibindi biciro. No kuvuga rero yuko yani ibiciro by'ibiribwa ariho biduga cyane, naho kwiga aratanga imisiguro ibice bishikira abantu mu bukene no gufungura. Hanyuma rero no mu biharuro vyahora vyerekanwa turavye amanama agera mu burimyi vyerekana ko 30% ari igihengeri c'ibifungwa bidakwiye mu gihugu. Urabona rero nk'ibizimbugwa nk'ibintu by'ibiharage, ibintu by'ibitoke, vy'amateke, vyahora ari mbumbarugo, ibiraya, numva tusanga bigenda bisubira inyuma. Nubwo bamwe ibigori bavyabonetse navyo biraboneka mugayo kubika kwavyo niki nubwo bishobora gutuma wabirimya aronka uburyo bukwiye wikenere, usanga naho nyene bikiri ikibazo, kuko ategeza kugura n'ibindi bintu nashobora gufungura ibigori vyonyene. Ugasanga abarundi rero na ruguru bose baja ku masoko nayo nyene ugasanga ibiciro vyaduze. Tuje mu vy'uburimyi, abarishe ifumbire ntibayihabwe nta mafaranga bazosubizwa, ahubwo bagumane amatike bahawe bazoronswa ifumbire yabo vuba. Ivyo bikaba vyatangajwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ku munsi wa gatanu nyene mu kiganiro abashikiranganje bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye mu ntara ya Cibitoke. Dukurikire Emmanuel Ndorimana n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Haraciye imyaka 4 nk'uko kibazo cyabajijwe, leta iguma itoza amafaranga ku masizeni yose y'irima yo kuriha ifumbire, ariko bagasanga ifumbire nziza ikwiye. Tinone leta yobirikira ko iki? Aco nagomba kuvuga nuko leta uko mwatashe irategura itangwa ry'ifumbire, ariko bihakana aho amatike aba yakozwe hanyuma kumbure aba yarose ntibaronke ifumbire yose. Turemeza nuko hariho amatike akiri mu bene gihugu, nico gituma nuko byashitse aya matike leta y'u Burundi vuga ati umuntu wese ariyarisha amafaranga afitike ateza kuronka ifumbire yiwe. Emmanuel Ndorimana yamenyesheje kandi ko umuturama ku ngorane y'ikena ry'ifumbire ari uko hoboneka ayandi mahinguriro y'umwavu w'ikizungu, kandi ngo hariho ayariko arubakwa kugira azosahirize ihinguriro fomi. N'ubu dutege yompi Emmanuel Ndorimana. Murabona ngo ifumbire yitwa imbura n'ubwibura ikorogero runini kugira ngo ngaha mu Burundi. Aha nta myidogo myinshi iri ku ifumbire yitwa imbura. Ikimyidogo ni myinshi yo ifumbire yitwa ire yo nabwiye iva hanze. Hariho ko umuntu ndavuga ati umuturama nuko
haboneka amahinguriro niko ndavuga vumbi kiri kirakora ifumbire imbura totaza nabagara ariko rero hariho n'ayandi mahinguriro ariko arubakwa twizeye yuko ari yaramuka heze agatangura gukora ko ikibazo cy'ifumbire kizotera gihagarara burundu ndavuga n'ihinguriro ribugendana n'irindi riri hariya mu ntara ya Rutana ibukemba tuvugana bageze kure turize ko mu minsi bari mu gutangura batanguye rero ikibazo cy'ifumbire kizoba kirangiye. Mu vyatumye umugambi wa leta wo kuzibira ibinogo vyibonekeza mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura nayo hagati mu gihugu umugambi bise zero nidopure mu kinyamazuru uhagarara harimwo ko amafaranga yakoze muri uwo mugambi ataragenewe ico gikorwa ndetse n'ibura ry'amafaranga y'agaciro ryaje risongera isibe kuko ibikoresho biva hanze y'igihugu ivyo vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo inyubako Egide nije imbere hari muri ico kiganiro nyene c'abashikiranganje ba leta bahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turasozera caremesherejwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke Egide nije imbere akaba yizeza ko uwo mugambi ugiye kubandanya mu gihe atari cakera dutege yompi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo inyubako umugambi wa zero n'indopure mu gisagara ca Bujumbura eka no mu hagati mu gihugu ku mabarabara yose y'ikaburimbi twari twawishinze kandi babandana ariko nagira mbanze ntanga umuco gatoyi mu myaka uheze mwarabonye yuko umurindi wabaye munini cyane mu kuziba ibinogo henshi kwa bajya Gitega hagati mu gisagara kandi nibaza n'uravye neza ibya Musaga kuri Saint Esprit hagati muri Sainte Ville nibaza ko atari ibinogo byinshi birasubira kuboneka ati mwende wagenze kubera iki ku mafaranga twahabwa mu buryo bwa ntekanya y'ibikorwa bya PTBA twasubira niba kuri amafaranga yatekanijwe ku babagindarayi itari bwatangure tuca turasaba umushikiranganji biga ca leta kuya ko makeyi akaza gusayiriza kugira ngo tugire umurwanyi murindi munini wo gushobora kugira ivyo binogo niyo mwabonye umurindi wari munini cyane kugira ngo tugire ivyo binogo ariko ubu rero ry'abagindarayi ntagiye yatanguye y'amafaranga dushobora kuyakurayo tuca twikora ku mafaranga abanyasanga atekanijwe ku binogo cyo kuziba ibinogo hajya mu bisagara no hagati mu gihugu ikindi catumye umurindi uhagarara kandi nuko dukoresha ikaburimbi igugwa amafaranga mpuzamakungu ayo mafaranga nayo murazi ngene agoyironka rimwe na rimwe niyabonetse ikamutubikura hanze bisaba amakomande agafata umwanya nk'ubu tuvugana hariyo amakomande yabaye kuwa mwaka uheze twiteze ko ashika ubu ivyo bituma rero tudafise sitoke yacu y'ikaburimbi tubifitiye ngaha bitume dushobora kuma tubandanya dukora mugabo nitwicaye si ivyo gusa bituma umubiri ugabanuka nade mabuyi dukoresha ducanga n'ikaburimbi nawe nyene satahora twikora ku mabuyi tuyaguza tamashirahamwe yandi boka amabarabara asanzwe ahari kuko ntitwari dufise ibikoresho vyo gushobora kuyimenera ariko mu buryo bw'itungana bwose dutangwa n'umurindi mwiza turamaze kugura ibikoresho bimwe bitikorera ry'amabuyi nk'amakonkaseri imwe turamaze kuyishiraho ishombo iyindi ngaho iburamata nibaza ko ivyo vyose bizoza bifasha kugira ngo ntitwashaka kubaduka kugira mu mugambi wa zone zo kubura uzonyaruka kandi tubone inyishu iboneka mu mwanya mutoya umugambi wo kuzibira ibinogo ukaba watangujwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kwezi kwa Mukakaro mu mwaka wa 2022 ni hano rero dusozereye amakuru ya radio RPA yo kuri wa 15 Ruheshi umwaka wa 2025 ndashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyumviriza bakeneye kandi nabagenzanje bayatororokanije ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva manone ninge ko mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabasezeye ndabipfuriza ibihe byiza aho muherereye Imana ibarinde.